Mwaramutse canke mwiriwe bivana namwe wese aherereye. Umuzi w'ibikorwa by'amateka y'umuririmbyi yari akomeye cane, umuririmbyi yari agezweho cane yitwa COSTA TITCH. Ushobora kwibaza ati ushobora kuba warakunda canke warakurikirana indirimbo za COSTA TITCH na cane cane yakora indirimbo zo mu mudiho w'amapiano canke zo mu njana y'amapiano. COSTA TITCH ubundi yari muntu ki? Ico ndagusaba no gukora subscribe canke s'abonner kugira uzoza urakurikirana amateka y'abaririmbyi batandukanye tuza turashikiriza. Ndetse nimba warayikoze ushirako jewe mpayitahiriza na commentaire. Amazina yiwe yose yitwa Constantinos Tsobanoglu, yamenyekanye cane canke yambaye nka COSTA TITCH. Yari umuraperi akaba n'umuvyinnyi canke umuvyinnyi danseur wo muri South Africa canke Afrika y'Epfo. Yavutse itariki 26 z'ukwezi kwa mbere 1995, avukira ahitwa Nelspruit canke Mbombela muri Mpumalanga muri Afrika y'Epfo, maze afite itariki 11 z'ukwa gatatu 2023, ku myaka 28 gusa. Mbaka yapfuye akiri muto cane. Yapfiriye ku rubyiniro canke kuri scène i Gauteng muri Afrika y'Epfo. Yatanguye kuririmba COSTA TITCH yatanguye kuririmba mu 2016. COSTA TITCH nkuko izina ryiwe ribivuga Constantinos, yavuka kuri se akomoka mu Bugiriki, naho nyina akaba mu Portugal. Muri 2014 niho COSTA TITCH yahitamo kuba umuvyinnyi canke umudanseur, acahitamo kwimukira i Johannesburg kubera ingorane z'amafaranga. COSTA TITCH yabona ko kuvyina canke kuba umudanseur bimwinjiza amafaranga make, maze yinjira mu buraperi kugira ngo azoronke amafaranga menshi. COSTA TITCH numwe mu baririmbyi batatevye kumenyekana, ko kuva za 2017 yatanguye kumenyekana cane, ndetse kuva 2019 atangwa kwigarurira isi bivanye n'indirimbo yagiye asohora zigakundwa, ndetse zigatambwa mu bice vyinshi vy'isi. Mu 2020 COSTA TITCH yasohoye umuzingo canke album yayise Made in Africa, bisigura ivyakorewe muri Afrika, aho yari kumwe n'abaririmbyi bo muri Afrika y'Epfo nka Kiernan Forbes nayo yapfuye mu kwezi kwa kabiri 2023, hamwe na Licky na Boyti. Iyo album yakiriwe neza cane, iza ishimangira ukwamamara kwa COSTA TITCH mu muziki wa Afrika y'Epfo, Afrika muri rusange, ndetse no mw'isi yose, aho benshi batanga kuza baratamba canke bavyina indirimbo ziwe. COSTA TITCH yakoresha injana y'amapiano. Iyo njana ikomoka muri township muri Afrika y'Epfo mu gihe ca apartheid. Ni intwaro canke ubutegetsi bw'abazungu muri Afrika y'Epfo bwakumira cane abirabura, aho COSTA TITCH iyo njana yikoresha mu ndirimbo z'ikizuru canke n'igisesoto zivugwa n'abantu bake muri South Africa, aho yanakoresha ururimi rw'iki-Afrikaans. Indirimbo COSTA TITCH yaririmba, nubwo benshi batashoboye gutahura izo ndimi, kumbe kubera yaririmba mu ndimi z'ikizuru, igisesoto n'iki-Afrikaans, benshi barazikunda kubera ko zari zishobora gutambika ku bantu bakunda gutamba canke abantu bakunda kuvyina. COSTA TITCH yamwe mu baririmbyi bamaze kubaka izina rikomeye cane ko yasigaye afashwa na Akon, umuririmbyi w'icamamare w'umunyamerika. COSTA TITCH yagiye akora indirimbo n'abaririmbyi bakomeye, na cane umuririmbyi wo muri Afrika y'Epfo canke muri Afrika y'Uburasirazuba canke muri East Africa, Diamond Platnumz na Tanzania, aho bakoranye indirimbo bise Superstar. Reka tuje ku rupfu rwiwe. Urupfu rwa COSTA TITCH ni mu mpfu zatangaje abantu canke zibabaza abantu, kuko urupfu rwiwe ukuntu rwagenze vyari bibabaje. Itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu, COSTA TITCH yapfiriye ku rubyiniro canke kuri scène mu giteramo cyiswe Festival Ultra South Africa, igiteramo gikomeye c'umuziki kiba muri Afrika y'Epfo canke kiba muri South Africa, kibera i Johannesburg, igisagara ca mbere kinini muri Afrika y'Epfo. Ariko araririmba imwe mu ndirimbo ziwe, yatanguye yitura hasi. Irya mbere baramuvyura, aho bari kumwe bibaza ko ari ukwitura hasi bisanzwe bishikira buri muntu wese ashobora kwitura hasi. Asubira kuririmba, ariko inyuma y'umwanya muto cane asubira kwitura hasi. Abari kumwe basubira kumuvyura, ariko arasambagirika cane amerewe nabi, maze inyuma y'umwanya muto niho umuryango wiwe watangaza ko COSTA TITCH yitavye Imana canke yapfuye.
ico gihe polisi yacitangwa itohoza ku cishe COSTA TITCH kugira ngo bamukorere ibipimo canke autopsy. Urupfu rwa COSTA TITCH rwavuze ko ibintu vyinshi cane, benshi bakaba babibaza icamwishe, ndetse na nyina wiwe hakaba hageze mu kwezi k'umunani, nyina we Lala Lange Verde akaba hageze mu kwezi k'umunani kumwakweze atarasobanurwa neza icoba caramwishe. Ariko umuryango wiwe ufatanije n'umuryango yari yarashinze ejo bundi tariki 6 z'ukwezi kwa gatanu 2024, inyuma y'umwaka n'ukwezi kumwe COSTA TITCH apfuye, ahubwo urwandiko rwiswe for immediate release, aho bavuga bati Constantinos Tsobanoglu, commonly known as COSTA TITCH, was a beloved South African musician and dancer. After unexpectedly collapsing in March while performing at the Ultra Music Festival, COSTA TITCH passed away on 11th March 2023. Amid speculation, our team and the family have collaborated with pathologists to unveil the true cause of his passing. The post-mortem examination revealed significant strain on COSTA TITCH's heart, unbeknownst to him, compounded by enduring stress and fatigue. This culmination likely led to an irregular heartbeat, triggering the seizure that claimed his life. COSTA TITCH's influence transcended boundaries, inspiring countless souls throughout his journey, leaving an indelible mark of the world of music. In this time of mourning, we extend our heartfelt gratitude to his devoted fans for their unwavering love and support. Let us continue to honor his legacy together. COSTA TITCH Gang Forever. TITCH Gang Forever n'umuryango COSTA TITCH yarashinze, niwe wasohoye itangazo ryaje yishira ku mugaragaro icoba caramwishe ko yishwe n'uburuhe. Igitangazo bivuga ati nyuma y'ibihuha byinshi byavuzwe isina canke umugwi wacu n'umuryango twafatanije n'abahinga mu bumenyi bw'indwara kugira ngo tumenye impamvu nyayo y'urupfu rw'iyo cyangwa urupfu rwa COSTA TITCH. Inyuma y'isuzuma ryakozwe inyuma y'urupfu rw'iyo ryagaragaje ko umutima wa COSTA TITCH wari ufise ikibazo ariko atabizi, byiyongera ku munaniro, uburuhe cyangwa stress, navyo bishobora kuba byaratumye umutima wiwe utera bidasanzwe bikamuviramo gupfa. Urupfu rwa COSTA TITCH rwavuze ko amajambo menshi cyane, benshi bibaza icoba caramwishe. Musanzwe muzi ko iyo umuntu apfuye urupfu rwe ruvuga ku bintu byinshi cyane. N'urupfu rwa COSTA TITCH rwavuze ko ibintu byinshi, aho benshi bagiye bakwirakwiza ko COSTA TITCH yishwe n'ibiyobyabwenge, ko ngo yafata byinshi cyangwa yishwe na Illuminati, kuko abantu benshi ntibatahura ukuntu yamenyekanye cyane ku isi yose mwanya muto cyane, n'ingene abandi byavuna kumbure. Benshi bibaza yuko yoba ari mu muryango ukora seki w'umuryango wa Illuminati, abandi bakibaza ko ashobora kuba yishwe n'ibiyobyabwenge, ashobora kuba yarafata ibiyobyabwenge. Ariko umuvyeyi wiwe, nyina wa COSTA TITCH, Lala Lange Verde, akaba ariwe yakunda kubeshuza abantu bakwirakwiza inkuru COSTA TITCH yishwe n'ibiyobyabwenge canke Illuminati, maze agahitamo, niho basohora itangazo bavuga ko COSTA TITCH yishwe n'umutima wiwe wari utera nabi kandi yararushe. Umutima wiwe wari umeze nabi kandi nawe ntavyo yarazi, ivyo bimuviramo gupfa. Ese nk'umukunzi w'umuziki, COSTA TITCH wamukundira iki? Niyihe ndirimbo yasohoye mu ndirimbo yasohoye wakunze? Ushobora muri commentaire ukatubwira ico wamukundiye. Ndetse nshaka ndagusaba nimba utarakora subscribe cyangwa se abone, uyikore kugira ngo uzoza kwikena ibiganiro byinshi by'amateka y'abaririmbyi batandukanye. Nimba arikoze nawe ushije ko j'aime, partage na commentaire, hanyuma unabisangiza n'abandi. Ni benshi bashaka kubibona
ndetse washoboye muri komante ukatubwira umuririmbyi canke umuhanzi wiyumvira wifuza ko tukubwira amateka yiwe, tukubwire amateka yiwe yose. Ico bikoze COSTA TITCH yapfuye akiri muto cane kandi yariko aduga ku rugero ruteye ubwoba, ko yapfuye afite imyaka 28 gusa. Murakoze.